ntabwo umushinga wugurura kubera yuko dukeneye amahera cyangwa kubera yuko dushonje, kuko iyo ufise umugambi harabaho ide, icyiyumviro, hanyuma planification, integuro, hanyuma mise en œuvre, gushira mu ngiro, hamwe na evaluation, ukaraba aho bigeze. Hariho itandukaniro hagati ya open mainnet hamwe na inclusive. Kimwe gitegura ikindi kugira ngo ikindi gishigwe mu ngiro. Ni cyahe kibazo ufise? Ubarakoze KYC checklist hamwe na byangombwa byose bisabwa nka validation ya nimero na email hamwe na Facebook, hanyuma uce uza ureklame. Ariko kandi niyo woreklama, niyo wovuga iki niki umushinga, hariho intambuko utegerezwa gukurikiza. Merci beaucoup, partage, commentaire, niwibage s'abonner. Ariko kandi ukaba ufise ikibazo bijana KYC validation hamwe na checklist, mukikiranye no kubaza mu commentaire.